Ico cizere yatubwiye ko afise ko abantu benshi bamufitiye icizere canke bamwizera cyane kariho kaka déplacement kazoshobora kuva ego mu cizere mba mfitiwe n'abantu niho hava ivyo mba nkeneye jewe mfise umubano mwiza muri quartier mbamo ndizewe cyane bivanye n'ukuntu banzi ego nico kintu uvuga ati nsumbye abantu benshi. Vyuka TV. Let's go hello my people. Nizere ko mumeze neza aho muhereye hose muri kumwe nanje Idée Maya promoter kuri microphone za Vyuka TV nkuko bisanzwe mumva irijwi ndazi abantu bo kuri Vyuka TV murarimenyereye ni jewe wa promoter wanyu wa muhungu wanyu aguma bashiheza ibintu bitandukanye ama video batandukanye documentaire zitandukanye kuri Vyuka TV. Kamanze shimire wese amaze kwa subscribe ku channel yacu ya Vyuka TV uri umuntu w'agaciro uri mu boss wacu ubakwe mvuze respect. Uno musi rero nishikiye kuri screen naje kuganiriza uyu musore wacu ngaha no musore mubona ko ahagaze fresh yambaye akajeze ka Manchester United sinzi rero ko yo bari umufana wa Manchester canke ni kwakundi abajene mwiye mese mwiyambi ko twintu bwa mupendeze gusa ndi umufana manyu uri umufana wa manyu ariko Fabrice ntageze yari yarofise aya utabeshe ntubeshe uze kuzana ifoto yawe nabonye bambaye jezi ya Real canke wari wahoze uri umufana wa Real kera wavyumvise waje sanzwe ndamuzi cenda mufata hari kera uciye kubera iki nahisemo kubazanira no musore kuri Vyuka TV no musore novuga ko yigisha ibintu by'ubuzima aho kantu mumva ko karasovye kachaka gucanga mvuze ati umusore yigisha ibintu by'ubuzima cha wiyumvira uwo musore yigisha ibintu by'ubuzima byigisha gute turaje turebere hamwe rero ukuntu yigisha ibintu byerekeye ngo ubuzima je nanje byangoye gutahura ngira ngo araza kudusobanurira adusigurire uko kuntu yaje kwigisha ibintu by'ubuzima reka tuba tumwake rero kuri Vyuka TV uraho ikaze kuri Vyuka TV ego murakoze cyane ama ku mazina yanjye nitwa Uwiteka Fabrice ego akaba ari je nyene channel ya Fabrice Learning Hib murumva ko ari icongereza kigoye ndaze nka twebwe twifitiye amashuri makeya byo tugora gusubiramwe impamvu nyamukuru naje kuganira n'uyu musore narabonye YouTube channel yiwe wasanzwe utanga inkuru zirimo inyigisho zigisha ku buzima kubera iki bahisemo kuza kutwigisha ubuzima ego novuga ko nazanye icyumba cyo kwigisha ibintu bijyanye n'ubuzima bivanye n'ukuntu umuntu ahana ababaye abonye ama situation yaho nshashobora kuvuga tutireka nshobora kuzana channel yerekeye ibintu bijyanye n'ubuzima ariko Fabrice ko tubona abajene mwiyi minsi bahugiye ibintu byinshi bya rezo social n'ibindi by'imiziki bitandukanye kubera iki inspiration ikomeye kuvaho ko woza kutwigisha ubuzima yavuye ego novuga ko abenshi barakunda no kumbaza icyo kintu inspiration yo kugira niyo ico cyumviro novuga ko narayaze n'abantu b'abavyeyi bakuze cyane abavyeyi no abavyeyi bashobora kumbira yuko ico cyumviro cyo bari ciza ni na bamwe bashobora kuba ari bo bagize channel yanje nibo bampa ibitekerezo byuko notegura video imeze neza nuko video yo bimeze nuko kwa dasanzwe bazi inyigisho utanga kuri YouTube channel yiwawe yigisha ubuzima tugiragereze utubwiye neza na neza nk'akace gatoya kuri zya nyigisho sanze utanga ego ucuvyumva ndavyumva cyane ducishirize ko kumayanga nyafugeti novuga ko channel yanje ni Fabrice Learning Hib mu kintu ni kuvuga ko ihuriro ryo kwiga rya Fabrice ni channel yanje ncisha ko ibiganiro byinshi byerekeye ubuzima butandukanye kandi ucu usanga ibiganiro nkunze gutanga bifise benshi usanga byo kwegamira usanga bishikira mu majambo make novuga ko naratanze ibiganiro bishika kuri 2 aho ndiko ndategura ikiganiro cya gatatu navuze ku kiganiro kijanye n'ukuntu umuntu ashobora gutegura ejo heza hiwe aho hantu nyene waratubwiye buryo umuntu ashobora gutegura iki ejo heza hiwe ducishirize ko gatoya ukuntu umuntu yotegura ejo heza hiwe ego mu majambo make kugira nari nakoze ejo gutegura ejo hawe heza ni kuvuga ko biri mu bintu umuntu abanza kwishiramo akumva ko muri we yiteguye gukorera gutegura ejo hawe heza ni kuvuga ko ni ibintu ubanza kwishiramo ugakora cyane ukumva ko ukwiye kuba ejo ofisi ibintu kanaka iyo maze kwishiramo ati jewe jo canke 2027 nshaka kuzo ofisi ibi nshaka kuzo banagutse imodoka majama ni gukora cyane kandi mu majama make ni kubaha harimo kubaha kwicisha bugufi ukumva ko
naho ukeneye biriya utiba no gukora mu majambo make. Ariko Fabrice twe twarakoze kuva kera ariko byarase ubu twese abajene bamwe iki gihe benshi ndazi hariho benshi bapambana n'abandi badapambana mbwa nazi benshi bapambana mugabo byase bitagendeka. Novuga ko ku bantu nabo bakoze cyane batararonka novuga ko sukuvuga ko suko badafite ingufu zo gukora abo umwe wese afise igihe ciwe cyane nta mashasi bagiye na muntu abara mashasi ahubwo bafise imikoshi bakasiriwe batagira nigiye ahubwo kitaragera igihe kitaragera ubu tuvugana Fabrice nde Uwiteka Fabrice Uwiteka amaze gushika kuki kigaragariza abandi bajene ku buryo bavuga ati wa muntu atwigisha ivy'ubuzima nawe turabona ko basi nawe hari intambwe amaze gutera mu buzima. Okay icyambere novuga ko intambwe maze gukura ku bintu vyerekeye ubuzima nkuko nkunze kuvyigisha suko mfise amafaranga menshi suko mfise ibyo abandi badafise ariko ikintu kimwe no basumvye abantu benshi basanzwe bankurikira canke bari mu mibano yanje nuko jewe mfise umubano mwiza muri quartier mvamo ndizewe cyane bivanye n'ukuntu banzi ego nico kintu novuga ati nsumvye abantu benshi suko mfise amafaranga abantu benshi barakwizera cyane abakunzi bavyuka TV murumva ko abantu benshi bamwizera natwe rero mutwizere muri kuri kire link twatanze muri muri commentaire maza kuyibona ndaza kuyigira ya mbere iyo link izo boyinjiza muri YouTube channel yiwe kugira ngo bandanye mukurikirana ibiganiro vyo mutipe niho muzobana neza na neza inkuru iramvuye canke se ibiganiro bikoze neza yaduteguriye atwigisha ubuzima. Fabrice Uwiteka Fabrice none ko watubwiye ko ushobora kwihangira ukavuga ati jewe ndakende ko no mwaka umwe basi ndo bafise basi nakajeho kuki nagatuku none nagatukutuko kuri bacane ndakende ko buri umwaka uza nzo bafise akaro ka déplacement nk'umujene. Fabrice tuvuga naka déplacement raro novuga ko ntako ndaronka mugabo mu misiri imbere ndakaronka misiri imbere bakaronka Fabrice wicunge kubesha ntugire nka babajene bama bizeye ngo ngo bizokunda none Fabrice aratwemeza neza ko ico cizere yatubwiye afise ko abantu benshi bamufitiye icizere canke bamwizera cyane kariho kaka déplacement kazoshobora kuva ego mu cizere mba mfitiwe n'abantu niho hava ivyo mba nkeneye no kuvuga ko uriya nuriya baranyizeye ndonka ibintu byinshi byo gukora ndetse novuga ko nta bujyajya muri jewe mba afise niyo mpamvu mvuga tuti mu misiri imbere shobora kuranka déplacement bivanye n'ukuntu benshi banyizeye kandi mu bikorwa nsanzwe nkora hari bamwe bashoye kuja hamwe bavuga tuti ku bintu asanzwe akora bifise akamaro kuri twebwe bitugirira reka tuze tumukorera iki urumva ko kwa kwizera bamfitiye birafise akaba ni keza cyane gose abakunzi bavyuka TV reka remanze shimire wewe wese amaze gukora subscribe ku channel yacu ya Vyuka TV ndi kuvuga ngaha angi niyo musore wacu naduhaye ubusobanuro bukwiriye ntidutahuye neza cyane ariko ushaka gutahura genda kuri YouTube channel yiwe yitwa Fabrice Learning Hub. Fabrice Learning Hub. Learning Hub. Uzobona ibiganiro byinshi bitandukanye uze wicarare ufata gatebe utuze wumvirize ibiganiro asanzwe atanga ndazi uzogira iki bizogira ico bikumariye mu buzima je nanje impamvu namurondiye nuko ivyo biganiro byankoze ko ndavuga ati kanze kumuganiriza ambwira ukuntu yiyumviriye ide kuza kutwigisha ubuzima. Fabrice nk'umuntu nkawe ku myaka yawe urashaka guhanura nk'umuntu akuze yagusumvye nk'imyaka ukabona ko urumva neza ko umuhanura neza ukamwumvisha. Ego cyane nikuvuga ko je kuva aho ntanguriye kuzana atanga ivyo biganiro ubu hari naho nca usanga hicaye abantu baba papa bari ku rugero rwo hejuru nkumva barantumiye ko tukicara tukatera inkuru tukaganira yavuga kugati ne nko mwana tubwira iki kakiri moto oya bivanye n'ivyiyumviro nsigaye mfise ibiganiro nkunda gutanga barabona ko nanje mfise ndiko ndaduga nakuze mu majambo make naho ngaragara nk'umwana mfise mu mutwe akuze warakuze cyane yego abakunzi ba Vyuka TV mwamaze kumwumva twaje kumwe nande na Fabrice Uwiteka reka remanze shimire mwese mwamaze kuri subscribe ku channel yacu ya Vyuka TV none ndabasaba cyane gose mu ntara subscribe ku channel yacu ya Vyuka TV duwe mu abone wacu Vyuka TV turahari kugira ngo tuzitwama tubashikiriza amakuru ariko aravugwa mu gihugu cyacu cy'u Burundi tubazanira impano zitandukanye tubazanira n'ibintu byinshi byiza biko biravugwa hirya no hino amadocumentary n'ibindi bishi bitandukanye dutumira abakomediye dutumira abamizisye n'abantu benshi batandukanye so wakoze kudutega amatwi ariko none ndagusaba gusimira kuri YouTube channel ya
Fabrice Learning Hub kugira ngo uzubandanye uboronkera izo nkuru akajambo kanyuma ubwiye abakunzi ba Vyuka TV. Abakunzi ba Vyuka TV mbanje ko bashimira cyane mwebwe mama mwakurikiye channel ya Vyuka TV nongera ndababwira ati mukomerezeho mubandanye mutanga amashare amapartage kwi channel kugira abantu benshi babandanye bakora ama subscribe bakurikirana ibiganiro bihaca kuko ni vyiza cyane kuko ni Vyuka TV ni channel ya mbere imeze neza yizewe itumira abantu batandukanye bigatuma mwege muyikurikirana muryoherwa ndetse mumenya n'ivyo mutari muzi. Let's go mwari kumwe nanje rero Idée Maya kida promota kuri Vyuka TV dusubire kuri video y'ubukurikira kwaziri kumwe nande na Fabrice Witeka. Ciao ciao. Vyuka TV.